Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Nyiribyago imbwa ziramwonera. Kwa Kisekedi ibintu bikomeje kudogera. Inkuru mbi zikomeje kumvikana mu matwi ya Perezida Kisekedi. Amakuru amaze kumenyekana muri kano kanya aremeza ko General Pacifique Masunzu warurongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo yamaze kwitaba Imana. Ndasubiramwo, General Pacifique Masunzu yapfuye. Ndasubiramwo ngo General Pacifique Masunzu yapfuye. Amakuru yihuta cyane amaze kutugeraho avuye mu mujyi wa Kisangani aremeza ko ku isaha y'isa 5:45 aribwo byamenyekanye ko General Pacifique Masunzu yitabye Imana. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abanyapolitike bakomeye i Kinshasa yose aremeza urupfu rwa General Pacifique Masunzu. General Pacifique Masunzu aguye mu mujyi wa Kisangani aho yari yagiye kwivuza ibikomere by'amasase yarashwe n'abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 13 uku kwezi kwa kabiri. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, General Pacifique Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe urugamba rwari rukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. FARDC, abarundi ndetse n'abacancuro ba FARDC barimo kugerageza gusubiza inyuma M23. Amakuru yizewe twaronse yemeza neza ko General Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti arimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Indege y'igisirikare cya FARDC Kajugujugu niyo yamwihutanye cyane imujyana i Kisangani. Amakuru rero aravuga ko ku isaha y'isa 5:45 ku isaha ya Goma aribwo General Pacifique Masunzu yashize mu mwuka. General Masunzu yamaze kwitaba Imana. Ni amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu akomeye cyane mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye Kisangani aravuga yuko ibintu byayangaye. Abasirikare bakomeye barimo kugaragara hariya ku bitaro Kisangani. Perezida Kisekedi nawe yamaze kumenyeshwa amakuru y'urupfu rwa General Masunzu. Uyu General Pacifique Masunzu ni umugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Niwe warurongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC. General Masunzu yaje mu buseruko bwa Kongo aje guhangana n'abarwanyi ba M23. General Masunzu yaravuzwe cyane ndetse yagiye avuga yuko byanga bikunda agomba gukubita M23 akayirukana ku butaka bwa Kongo. Burya rero ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. General Masunzu niwe witabye Imana mbere yuko atsinda abarwanyi ba M23 nk'uko yabivugaga, maze ngo akabirukana ku butaka bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa General Masunzu rwaba rugiye guhindura byinshi ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Masunzu ngo ruratuma abasirikare bose batakaza morale. Ubungubu igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ingene kiraza gutangaza urupfu rwa General Masunzu. Perezida Kisekedi wewe rwose ngo yabuze ayacira n'ayamira. Arimo kubona yuko amaturufu yose arimo kumupfubana. Kisekedi yohereje Masunzu mu buseruko bwa Kongo kugira ngo aze kurwana, ndetse yari yiteze ko Masunzu azatsinda urugamba.
nyamara ibimenyetso byose birerekana ko M23 irimo kugenda yogoga ibice byose by'ubuseruko bwa Kongo. Ubu ngubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga ko M23 igiye gukomeza yerekeza muri za Uvira, muri za Kamanyora, ndetse amakuru akavuga yuko urugamba rwabo bagomba kurukomeza. Kisekedi rwose ibintu birimo kumupfubana. Kisekedi amahirwe yose ntabwo ari ku ruhande rwiwe. M23 irimo kwigarurira ibice byinshi, ndetse abajenerali bakomeye ba Kisekedi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Pacifique Masunzu ruje rukurikirana n'urupfu rwa General Peter Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru. General Peter Chirimwami yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo yari agiye gusura abasirikare ba FARDC bari barimo guhangana na M23 mu gace ka Sake. General Chirimwami rero yitabye Imana. Ubu ngubu amakuru aremeza ko urupfu rwiwe rugiye gukurikirwa n'iyindi nkuru mbi cyane mu bakongomani, inkuru yo kumenyeshwa yuko General Masunzu nawe yamaze kwitaba Imana. Kuva mu minsi 3 ishize, amakuru yuko General Pacifique Masunzu yarashwe yagiye yumvikana irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyakure official niyo yabaye iya mbere mu kubagezaho aya makuru. Twababwiye neza ko amakuru yizewe twaronse yemeza ko General Masunzu yarasiwe mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Yari arimo kuva mu gace ka Kavumu yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Mbere yaho gato General Masunzu yari yagaragaye kuri teritwari ya Karehe, ndetse nyuma yaho yaje no gusohora itangazo arimo kuvuga yuko uduce twa Karehe dutekanye, ko M23 itazatwinjiramo. Hashize iminsi 2 abarwanyi ba M23 bigarurira agace ka Karehe, ndetse bakomeza berekeza muri za Katana bigarurira ikibuga cy'indege. Ubu ngubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. General Pacifique Masunzu rero urupfu rwiwe ruriko ruravugwaho byinshi. Bamwe baravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kurambirwa urugamba, ndetse barimo kumufata nk'umugambanyi aribo bamwishe. Ndabisubiramo neza. Hari amakuru arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamubonaga nk'umugambanyi urimo gukorana na M23. Amakuru amaze iminsi akwiragizwa mu gisirikare cya Kongo bavuga ko General Masunzu kuva yagera ku rubuga rw'imirwano aribwo M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Aya makuru rero yakomezaga avuga yuko General Masunzu ngo yaba arimo gukorana na General Sultani Makenga. Abatangazaga aya makuru bavuga ko General Masunzu ngo n'ubundi ntabwo bwaba ari ubwa mbere akoranye na General Makenga, ngo begeze gukorana mu myaka yatambutse. Ngo rero birerekana ko General Masunzu yaba arimo kugambanira igisirikare cya Kongo, bigatuma M23 yigarurira ibice byinshi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo aremeza rwose ko General Masunzu yageze mu mujyi wa Kisangani ari muzima. Baravuga yuko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso, ariko ngo ntabwo isase ryakomeje ngo ryinjire mu rubavu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukungene amakuru yamaze kuvugwa yuko Masunzu yitabye Imana. Ibingibi ngo byaba birimo akagambane, ndetse bikavugwa yuko ngo abasirikare badashyigikiye Masunzu bavuga yuko ari umugambanyi aribo baba bakoze operasiyo yo kumwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Hari amakuru avuga yuko General Masunzu ngo ari umunyamurenge, ndetse ngo akaba ashyigikiye abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Aba bantu rero bavuga ko Masunzu ari umugambanyi. Ibingibi nibyo bagenderaho bakavuga yuko Masunzu w'umututsi wo muri Kivu y'Amajyepfo atagombaga kurwanya General Sultani Makenga, nawe bavuga ko ngo ari umututsi wo muri Nyanzare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare ba Kongo rero ngo barakaye cyane, bakavuga yuko ngo Masunzu yaje ku rugamba, kandi ngo kuza kwa Masunzu ku rugamba byagaragazaga yuko agiye gukorana na bene wabo bavuga ko ngo ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru rero arimo kutugeraho aravuga yuko abarakare muri FARDC aribo baba bivuganye General Masunzu bakamwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani.
Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko mbere gato yuko General Masunzu agera mu buseruko bwa Kongo, benshi mu basirikare bari batangiye kugumuka, ngo bavugaga yuko bitumvikana ukuntu General Masunzu ari we bohereje gukorera mu bice by'iwabo, ngo byagaragaraga yuko General Masunzu afite abamurwanya benshi mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare bamurwanya rero bamwegetseho ibyaha bikomeye byo kugambanira FARDC ndetse no gukorana na General Makenga. Ibingibi rero ngo nibyo baba bamujijije aho yararwariye mu mujyi wa Kisangani. Amakuru yandi kandi aravuga yuko General Masunzu mbere yuko agera mu buseruko bwa Kongo ngo yaganiriye na Kisekedi akamubwira ko kumwohereza mu buseruko bwa Kongo bizateza ibibazo byinshi. Reka mbabwire ko General Masunzu akomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ubwoko bw'Abanyamurenge burageramiwe cyane hariya muri Kongo. Kisekedi n'igisirikare cya Kongo barimo kubakorera jenoside. Amakuru rero avuga yuko Kisekedi yari yamwohereje mu buseruko bwa Kongo kugira ngo ajye gukomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse Kisekedi ngo yashakaga guhisha yuko Abanyamurenge n'abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi barimo gukorerwa jenoside. Ngo yageragezaga kwerekana yuko urongoye igisirikare cya Kongo muri biriya bice n'ubundi ngo akomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge, bityo rero ngo byari gupfukirana ibyaha byose birimo gukorwa na FARDC, kuko yari kujya yerekana ko n'ubundi umuntu wo mu bwoko bwabo ari we urongoye igisirikare cy'igihugu muri kariya gace. Mu gihe rero amakuru amwe n'amwe arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare b'abagumuke muri FARDC, hari ayandi makuru avuga ko General Masunzu yaba yishwe n'ibikomere yavanye ku rugamba mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru amwe n'amwe aravuga ko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso, ndetse ngo ibikomere bikaba byarageze mu rubavu mu bice byegereye umutima. Amakuru akavuga rero ko ibikomere bya General Masunzu ari byo byaba bimuhitanye. Aya ni amakuru kandi arimo gutangazwa n'abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Kongo. Biranashoboka cyane ko ubutegetsi bwa Kisekedi ari byo buza gutangaza bukavuga yuko yazize ibikomere yavanye ku rubuga rw'imirwano ubwo yagwaga muri ambushi mu gace ka Miti. Ikizwi kandi cyamaze kumenyekana nuko General Masunzu yapfuye. Urupfu rwiwe rurimo kuvugwaho amagambo menshi, ndetse benshi ntago barimo kwizera ko General Masunzu yaba yahitanywe n'ibikomere byo ku rugamba. Baravuga yuko yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamuregaga ubugambanyi ndetse no gukorana na M23. Abamuregaga ubugambanyi bavuga yuko yatanze igice cya Kavumu ndetse agatanga n'umujyi wa Bukavu. Perezida Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamucanze. Perezida Kisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Perezida Kisekedi arimo gutakambira umuhisi n'umugenzi amusaba ko yamutabara akareba ko yamukiza inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi. Muri aka kanya turiko turavugana M23 yamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba Kongo birukanse barahunga, ndetse intwaro zabo nyinshi zamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacancuro Kisekedi yari yishingikirijeho ntacyo babashije kumufasha. Ibice byinshi M23 irimo kubyigarurira, ndetse nta n'imirwano ibayeho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze guhungira mu gace ka Uvira ndetse na Kamanyora. Ari nako byagenze ku basirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri aka kanya turiko turavugana M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ni igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Kisekedi. Perezida Kisekedi arimo gutabaza umuryango mpuzamahanga ngo umutabare urebe ko wamukiza M23 ikomeje kumuhondagura itamubabariye na gato. Mu nama y'umutekano yabereye i Munich mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo, Perezida Kisekedi yavuze amangambure. Perezida Kisekedi yasabye umuryango mpuzamahanga ko wamutabara vuba na bwangu, ngo nibitaba ibyo ntago abakongomani bazakomeza kurebera.
Perezida Tshisekedi aravuga ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse akavuga ko amahanga akwiye kumufasha kurwanya M23. Ku rundi ruhande Perezida Tshisekedi aranyuzamo agakangata akavuga ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo Perezida Tshisekedi yavuze yuko amakungu natamufasha kurwanya M23 ngo nta kabuza abakongomani bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Aya ni amagambo Tshisekedi yagiye atangaza inshuro nyinshi ndetse amakuru akemeza ko uyu mugambi wo gutera u Rwanda Perezida Tshisekedi awuhuriyeho na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ubwo Perezida yari ari Munich mu gihugu cy'Ubudage mu nama yiga ku mutekano, Perezida Tshisekedi yavuze ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 kandi ngo nta kabuza abakongomani bazirwanaho umuryango mpuzamahanga nudatabara Kongo. Ibyo Tshisekedi arimo gukora ni nka wa mwana bafata bakamuhondagura bakamukubita maze urugamba rwarangira akazajya avuga ngo narimwishe, akazajya avuga ngo iyo batamunkiza naringiye kumukosora, cyangwa se akamera nka wa mwana bafata bakamukubita yarangiza akazajya atabaza ati nyamuneka nimumunkure hejuru dore ndamwica, dore nimumunkure hejuru ntamugirira nabi, nyamuneka nimutamufata ndamugirira nabi. Ibi nibyo Tshisekedi rero arimo gukora. M23 irimo kumuhondagura nkaho yagirwanyije ngo ayitsinde, agatangira kwitwaza igihugu cy'u Rwanda agasaba amahanga ati nyamuneka nimuntabare, nimutantabara ndagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Arimo kubwira Abadage, Ababiligi, Abanyamerika ati nyamuneka mwa bihugu mwe bikomeye nimuntabare, nimuntabare rwose, nimuntabare M23 n'u Rwanda ntabagirira nabi. Arabagirira nabi se ari uwuhe? M23 nayo ubwayo irimo kumuhondagura. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC. Ni ikimwaro gikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo ndetse amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi bamaze guta intwaro zabo bakavuga ko batazongera kwita kuri Songoye bahangana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko Perezida Tshisekedi yavuye mu Budage yarakaye cyane. Perezida Tshisekedi yagarutse muri Kongo afite umujinya mwinshi. Tshisekedi aravuga yuko byanga bikunda ngo agiye gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse amagambo yose arimo gutangaza arimo gukangata akangisha intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko nyuma y'amakuru yamaze kumenyekana yuko M23 yageze mu mujyi wa Bukavu, Tshisekedi yahise aturuka Munich ikubagahu akagaruka muri Kongo. Tshisekedi rero yaje afite umujinya mwinshi ndetse yabonye ko ibihugu by'amahanga yari yishingikirijeho ntacyo bishobora kumufasha muri iyi ntambara. Amakuru aravuga ko Tshisekedi yarakaye cyane ndetse akavuga yuko byanga bikunda intambara igomba gukomeza. Tshisekedi yanavuze ko nta biganiro na bike azagirana na M23. Tshisekedi bamubajije niba ashobora kuganira na zino nyeshyamba amahoro akaba yagaruka mu buseruko bwa Kongo. Ni ibintu yamaganiye kure, yabiteye utwatsi. Yavuze ko nta biganiro na bike azagirana n'abarwanyi ba M23 dore ko we avuga ko M23 itabaho. Tshisekedi avuga ko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa. Mu ijambo ryamamaye cyane ry'igifaransa avuga ko ari coquille vide, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusa gikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ntabwo rero azaganira na M23. Aya rero niyo magambo akomeza kurakaza intare za Sarambwe, zikaba zikomeje kumuhondagura ndetse no kwigarurira ibice byinshi muri Kongo. Tshisekedi aravuga ko atazaganira nabo, nyamara ku rubuga rw'imirwano M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. M23 irimo gukinagiza abasirikare ba FARDC barimo kwirukanka nkaho ari abanyerondo barimo gukubitwa n'ibisambo.
Iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo aho bukera irasaza Tshisekedi. Tshisekedi yatangiye gutakambira ibihugu by'amakungu avuga ko bishobora kumutabara muri iyi ntambara. Abo yitabaje bose ntacyo babashije kumugezaho. Yitabaje SADC ivuga yuko ije kurwanya M23, ariko SADC ibyo yaboneye muri Kongo ni akamaramaza. Tshisekedi yitabaje igisirikare cy'u Burundi, yibwiraga ko abarundi bazamutabara, ariko kuri ubu ngubu abarundi benshi barimo kwisubirira iwabo. Abarundi rwose bamaze kugera ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Abarundi baravuga ko badashobora gukomeza kwita kuri Songoye. Ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bukavu abarundi buriye amakamyo yabo ya gisirikare maze amaguru bayabangira ingata berekeza mu gace ka Uvira, abandi berekeza muri Kamanyora. Amakuru dufite nuko abasirikare barenga 8,000 b'u Burundi bamaze kujabuka bakava muri Kongo bagasubira ngaha mu Burundi. Aba basirikare ngo bararyamira amajanja bari ku butaka bw'u Burundi, icyo bagiye gukora ngo ni ukuzabuza M23 kwinjira mu Burundi. Naho ubundi ngo ibyo kurwanira igihugu cya Kongo abakongomani babaga bifashe, ngo ntago abana b'u Burundi bazakomeza gupfira muri Kongo. Birimo kwigaragaza rero ko Tshisekedi arimo gutsindwa mu mpande zose. Abarwanyi ba M23 barimo kumuhondagura inkizi babaza cyane. Abarwanyi ba M23 bavuga ko icyo bakeneye ari ibiganiro, ariko Tshisekedi nakomeza kwanga ibiganiro bizagera ubwo M23 nayo iby'ibiganiro ibishingukamo. Abihwezi vya politike bavuga ko M23 kuri ubu ngubu ifite imbaraga nyinshi, ndetse ngo zino nyeshyamba zishobora gushinguka mu byo kuganira na Kongo zikaba zashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Mu gihe rero Tshisekedi M23 irimo kumuzonga mu buryo bukomeye, Tshisekedi aravuga yuko agiye gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aya niyo magambo Tshisekedi akomeje gutangaza. Amakuru avuga yuko Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko Tshisekedi ndetse na General Neva bafashije FDLR mu kuyiha intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane bya gisirikare kugira ngo bazayikoreshe mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yamenyekanye nuko mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, FDLR yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bifashijwemo n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi. Amakuru yamenyekanye kandi akemezwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Yemeza ko u Rwanda rwamenye amakuru y'uko Kongo yari igiye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mbere gato y'uko intare za Sarambwe zigarurira umujyi wa Goma. Ibi bitero rero bya Kongo ku butaka bw'u Rwanda ngo barabikomeje, ndetse amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegura imigambi ikomeye igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko abarundi bazagaba ibitero ku Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira, mu gihe abakongomani bo ngo bagombaga kugaba ibitero baturutse mu gace ka Bukavu. Uyu mugambi rero usa nkaho wamaze kubapfubana, kuko agace ka Bukavu M23 yamaze kukinjiramo. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Tshisekedi wewe aho kuganira na M23 akomeje gukangata avuga ko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze gasopo inshuro nyinshi. Yavuze ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse umuntu wese uzishora ku gihugu cy'u Rwanda ntabwo azasubirayo ari muzima. Bazamucakira kandi azabona yimbwa yaboneye ku mugezi. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ukomeje gutosekara. Tshisekedi arimo kwikomanga ku gatuza akavuga yuko umuryango mpuzamahanga nutamutabara ngo agiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yavuye mu Budage yabishe, yavuye mu Budage yazinze umunya arimo guhekenya amenyo avuga yuko byanga bikunda agomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Yagiye abivuga kenshi, ariko amakuru atugeraho avuga yuko Tshisekedi ubu ngubu ari uburyo bwo kugira ngo akanga amahanga akomeze gukangata yerekana ko ibintu byakomeye, arebe ko bamutabara.
Kugeza ubu ngubu Tshisekedi birimo kuvugwa yuko nta n'ingufu agifite muri Kongo. Hari abasirikare bamaze kurakara ndetse abanyapolitike nabo bamaze kurakarira ubutegetsi bwiwe. Hari n'amakuru yavugaga ko Tshisekedi ashobora guhunga igihugu cya Kongo kubera ubwoba ko yaba agiye gukorerwa kudeta. Hari amakuru avuga ko abategetsi muri Kongo ndetse n'abanyapolitike bamaze kurakara cyane, ndetse abasirikare ngo bashobora kwifatira ibintu mu maboko yabo bakavanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi babona ko burimo koreka igihugu cya Kongo. Tshisekedi rero kugeza ubu ngubu ibintu byamucanze rwose, yabuze ayacira n'ayamira. M23 yamubereye akasongo yihwa. M23 irimo kumukubita ingumi nyinshi cyane mu mutwe, ikamukubita inki mu maso ndetse ikamuhindukiza ikamutera imigeri ku mabuno. M23 irimo kumugaragura mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aravuga yuko Tshisekedi ashobora guta ubutegetsi muri Kongo akirukanka akaba yahungira mu gihugu cy'Ububiligi. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amakomine yose agize umujyi wa Bukavu M23 yamaze kuyinjiramo. Ndasubiramwo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri, ibice byose by'umujyi wa Bukavu M23 yamaze kubyinjiramo. Ubu ngubu icyo abantu bategereje ni itangazo rya M23 ryemeza ku mugaragaro ko izi ntare za Sarambwe zamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ibice byose birimo kugaragaramo abarwanyi ba M23. Kuva ku munsi w'ejo M23 mu buryo bwa gikomando yinjiye muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'abazarendo amaguru bayabangiye ingata bahungira muri Kamanyora ndetse n'ibice bya Uvira. Amakuru aremeza ko benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze kujabuka urubibe bagasubira mu gihugu cy'u Burundi, aho ngo bagiye gutegerereza M23 ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 abaturage mu mujyi wa Bukavu barimo kubyina intsinzi mu buryo bukomeye. Abarwanyi ba M23 bagaragaye bafite inkogo zikomeye. Imodoka zitwaye abakomando ba M23 zirimo kugaragara irya nino mu mujyi wa Bukavu. Mu ijoro ryakeye humvikanye amasase make cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru twamenye nuko bamwe mu basirikare ba Kongo bari bamaze kwinyegeza irya nino mu mazu bashatse kurasana na M23 ariko byabataye kuwa amazi. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 bahanganye na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'interahamwe za FDLR zari zinyegeje muri uyu mujyi wa Bukavu. Udushoka ndetse n'ibyuma nibyo byakoreshejwe n'abakomando ba M23. Amakuru aravuga ko ibipfunsi ndetse n'imigeri, udushoka ndetse n'ibyuma by'abakomando ba General Makenga ari byo byifashishijwe mu guhangana n'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari bigize kaganga banze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Habaye imirwano ikomeye cyane ndetse amakuru aravuga yuko ibiziga by'abasirikare ba Kongo byagaragaye mu mujyi wa Bukavu mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 15. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko muri komine Kadutu hariya mu mujyi wa Bukavu hagaragaye ibiziga birenga 150 by'abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano ubwo bari bagerageje guhangana na zino nyeshyamba za General Makenga. Abakomando ba M23 babavuniye umuheto. M23 ubu ngubu irimo kugenzura ibice byose by'umujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko amakomine yose y'umujyi wa Bukavu yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Uyu mujyi wa Bukavu ugizwe n'amakomine atatu. Uyu mujyi wa Bukavu ugizwe na komine ya Ibanda iherereye ku rubibe rwa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo uvuye muri komine Ibanda werekeza mu mujyi rwagati ahari komine Kadutu. Iyo uvuye muri komine Kadutu ukomeza werekeza muri komine Bagira. Iyi komine Bagira rero niyo iri hirya cyane kuko ni naho M23 yabanje kunyura yinjira mu mujyi.
M23 ubwo yari ivuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu yamanutse yerekeza muri santere y'ubucuruzi ya Miti. Iyi santere y'ubucuruzi ya Miti irimo ihuriro ry'imihanda ikomeye cyane kuko harimo umuhanda werekeza muri parike ya Kawuzi Biyega ndetse igakomeza yerekeza mu buce bwa Bunyakiri. Uyu muhanda rero uri mu gace ka Miti niwo ukomeza ukamanuka ukerekeza mu gace ka komine Bagira. Ubwo ngubwo butangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu, ariko ni mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Iyo ugarutse gato rero urimo usatira umujyi rwagati ugera muri komine Kadutu, ubwo ngubwo uba wamaze kugera mu mujyi neza wa Bukavu. Komine Ibanda yo iherereye neza ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare benshi ba FARDC hoho bari bamaze kuhahunga kuko bari bamaze kwerekeza mu bice bya Uvira, abandi bakaba berekeje muri za Kamanyora. Muri bino bice byose mbabwiye rero muri zino komine 3 abarwanyi ba M23 bamaze kuhagera. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura ibi bice byose by'umujyi wa Bukavu. Mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 14 rishyira igenekerezo rya 15 ubwo abarwanyi ba M23 bari barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, imfungwa nyinshi cyane zatorotse muri prison centrale ya Bukavu. Amakuru atugeraho aremeza neza ko imfungwa zirenga 4,000 zatorotse gereza ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Imfungwa zagaragaye mu mabarabara mu mujyi wa Bukavu zirimo kuririmba, izindi zirimo gusingiza cyane M23. Hari abagaragaye barimo gutuka Kisekedi ndetse bamwe bavuga yuko barokotse urupfu. Imfungwa rero zamaze gutoroka gereza ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Prison centrale ya Bukavu imfungwa zamaze kuyitoroka kubera ko abacunga gereza, abasirikare ndetse n'abapolisi bose bari bamaze guhunga. Imfungwa rero nazo zavuye muri iyi gereza zirirukanka. Hari amavideo yagaragaye barimo kwirukanka mu babarabara, ndetse aya mavideo akaba yerekana neza ko nta mucunga gereza n'umwe, nta mupolisi ndetse n'umusirikare wari uri kuri iriya gereza, bose bari bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka. Amakuru rero arimo kutugeraho aravuga yuko M23 ishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane byo kugenzura amabandi menshi cyane yavuye muri gereza, ndetse ko aya mabandi nayo ngo ashobora kongera ikigero cy'ibyaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo abarwanyi ba mbere ba M23 bari bakandagiye muri komine Bagira, nimwe muri komine 3 zigize umujyi wa Bukavu nk'uko nabibabwiye. Guhera iyo saha rero ibintu byadogereye cyane ku basirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'Abazarendo. Bagaragaye barimo kwirukanka cyane berekeza mu gace ka Uvira, abandi berekeza muri Kamanyora. Interahamwe za FDLR zari ziri mu mujyi wa Bukavu nazo zahunganye n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi barenga 8,000 bamaze kujabuka urubibe rwa Kongo bakerekeza ku rubibe rw'u Burundi. Amakuru aravuga yuko bamaze guhabwa amabwiriza akomeye cyane ko bagomba guhangana na M23 ndetse ngo bakayibuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yagiye atangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega yemeza ko ngo abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ngo bazinjira no mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo gufasha abarwanyi ba Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu rero muri aka kanya turiko turavugana abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye bari ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Abari bari muri Kongo nabo batangiye kwambuka bajya ku mupaka w'u Burundi. Abangaba rero ngo biteguye guhangana na M23 mu gihe cyose yabigerageje kujabuka yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara. Hari amajambo menshi akomeje gutangazwa n'abanyagihugu yerekana ko intambara irimo guhumura mu gihugu cy'u Burundi.
Umumenyeshamakuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abaturage barimo kubyina intsinzi. Abasirikare ba leta bagaragaye birukanka rwose batagerageje no kurwana. Ndabamenyesha ko M23 yinjiye muri uyu mujyi wa Bukavu mu buryo bwa gikomando. Bagwinjiyemo rwose bameze nk'abarimo kwitemberera kuko abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'abazarendo bose bari bamaze kuvanamo akabo karenge birukanse. Uyu mujyi wa Bukavu wari urimo abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Bose rero bumvishe imirindi y'intare za Sarambwe maze amaguru bayabangira ingata barirukanka. Ubu ngubu rero igitegerejwe ni ukubona abarwanyi ba M23 basohora itangazo ryemeza ku mugaragaro ko bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu, ndetse M23 ikongera kubana neza n'abaturage muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko bamwe muri FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC ngo baba bavanyemo imyenda yabo babonye ko urugamba rubananiye maze bakinyegeza mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare ba Kongo bihinduye abasivile mu mujyi wa Bukavu bakavuga ko badashobora gukomeza kurwana ndetse ngo nta nubwo bazakomeza kwirukanka bahunga M23. Abangaba rwose biyemeje bavuga ko ibyo kurwana babishingutsemo. Bavuze yuko badashobora gukomeza gupfira ku rubuga rw'imirwano ngo Kisekedi azabage yifashe, ntago aribo bamubwiye ngo ashoze intambara ndetse yange kuganira na zino nyeshyamba. Mu gihe rero M23 yo yamaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko abasirikare bakuru bose bamaze guhunga. Abategetsi bakomeye bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki yamaze guhunga yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko yavuye mu gace ka Uvira akinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 15 Guverineri Jean-Jacques Sadiki yavuye i Bujumbura yerekeza i Kinshasa. Ndasubiramwo, Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yari yahungiye i Bujumbura, ariko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 15 amakuru yizewe yangezeho avuye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza neza ko Guverineri Sadiki yafashe indege imujyana i Kinshasa. Amakuru aremeza ko yari ari kumwe n'abandi basirikare bakomeye bari barongoye urugamba muri kariya gace, ngo baba batumijwe ikubagahu i Kinshasa ndetse ngo bagiye gusobanura ibyabereye mu mujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha rero ko ubungubu M23 irimo kugenzura mu buryo bwuzuye umujyi wa Bukavu. Abategetsi barahunze, abasirikare barahunze ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari bitezweho guhangana na M23 bagaragaye barimo kwirukanka kibuno mpamaguru bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kujabuka bisubirira mu Burundi, barimo kurindira ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Mu Gatumba hagaragaye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi barimo gusatira umupaka w'u Burundi na Kongo, aho ngo bagiye gutegereza ko M23 ishobora kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu, ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ubungubu kiryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 ngo baba bagiye no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arimo kudagadwa. Abategetsi mu Burundi batangiye kuvuga aya muhe. Amakuru aravuga yuko abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo gusatira umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bumaze iminsi buvuga ko bufite amakuru yizewe yemeza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izerekeza no mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero M23 yamaze kugera mu mujyi wa Bukavu.
Amakuru aravuga yuko M23 igiye gukomeza isonga mbere yerekeza muri Uvira ndetse na Kamanyora ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane igiye gusatira igihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane ndetse n'amakamyo ya gisirikare bagaragaye mu gace ka Gatumba berekeza ku mupaka wa Kamanyora, abandi berekeza mu gace ka Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi rero ngo bagiye gukumira M23 kugira ngo itinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeye cyane hano mu Burundi. Hari icyo cy'intambara. General Neva ibintu byamucanze. Amakuru kandi arimo gutangazwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi nuko abategetsi ndetse n'abajejwe iperereza nabo batangiye gutangaza amakuru akomeye cyane. Bamwe mu bakorana n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bariko barakwirakwiza amakuru y'ukungene ngo M23 yabigiye kwinjira mu Burundi. Nimwiyumvire namwe amakuru arimo gukwiragira irya nino mu Burundi. Gusa ndabamenyesha ko ibintu vyayangaye. Mwaramutse mugenzi, ndagushimiye cyane ko washoboye gutanga message naguhaye yo kugira dushobore gufasha Uburundi ntibushobore kugwa mu mutego w'umwansi. Imessage warayitanze neza kandi yashitse kwera. Ubu naho rero mpejeje kuronka information yihutirwa ko mu Rwanda bariko barakora impuzu nshasha zisa n'izigisoda c'u Burundi. Wovuga ahubwo kari izigisoda c'u Burundi kugira zishobore gukoreshwa mu kwinyegeza, mu kwambara, mu kwinjira i Buvira hamwe no kwinjira mu Burundi. Ivyo rero bigaca bisabwa yuko hategerezwa gutangwa information yihutirwa kugira abasoda b'igihugu bashobore gukoresha amakode d'identification y'abafizike canke orale kugira bashobore kwitandukanya n'abasoda b'u Rwanda bazoba bambaye uniforme z'igisoda c'u Burundi. Information yamaze gushika kandi ko hariho imodoka nyinshi ziriko zirahabwa ama plate canke ama identification y'amambasade amwe akundana n'u Burundi nk'amambasade ya Tanzania, ambasade ya Congo. Izo modoka n'amambasade ya fake n'ama plate number ya fake ariko aratangwa kugira zishobore kwinjiza ibikoresho n'abasoda mu Burundi kugira ntibashobore gusakwa. Hamwe n'amaorganisation amwe vyamaze kumenyekana yuko nabo bariko barakoreshwa kugira bashobore gutwara ivyo batwara ari vyo kurya canke ibiki i Bukavu kugira bashobore gufasha abasoda b'Abanyarwanda bariyo. Byamaze kumenyekana kandi ko hariho n'abasoda benshi mu kanya bashobora kwinjira bava mu Burundi binjira mu Buvira bambaye gisivile kugira bashobore kwataka, kuko byamaze kuboneka ko badashobora kubona ukundi kuryo bashobora kugenda. Hanyuma hariho rero n'iyindi information ndonse mu kanya ko igihugu gitegerezwa gucunga kikaraba amatanki yose yinjira yitwaza ko azanye petroli mu gihugu, kuko amwe azoba afise identification yerekana ko arayo muri Tanzania canke yerekana ko arayo i Burundi, mugabo ndani harimwo ibitoro n'inkoho. No kuvuga ikintu cyose c'imodoka yinjira mu gihugu yitwa ko ifise plate number yo muri Tanzania, plate number yo mu Burundi canke yindi yaba izindi zarizo zose ziza zitwaye igitoro, ko bategerezwa kuzisaka kugira barabe ko icyo gitoro ari gitoro cyonyene kigaragara atabindi vyinyegejemwo. Hanyuma ikindi nuko ubu bategerezwa gukora uko bashoboye kose umuntu wese w'umukenyezi babona afise inda ariko arazunguruka ahantu bidashoboka canke yinjira ahantu
biboneka ko biteye inkeke. Urazi ko abakenyezi iyo bibungenze bategerezwa kuja muhira bakicara bakaja mu rugo, ariko biraza mu minsi iyiri imbere biraza kuboneka aho zaza kuba haraza hasirikirasiyo nini y'abakenyezi bafise imbanyi. Abo bakenyezi rero ntabwo ari abakenyezi, n'abantu batoranijwe b'abagore bamwe b'abagabo bihinduye neza, bafise visage nk'abagore kandi batwaye information, batwaye ibikoresho vya communication kandi batwaye n'ibindi bikoresho mugabo bavyambariye ko babesha ko ari inda bafise. Abakobwa benshi bamaze gutegurwa, bafise systeme za communication n'amakamera menshi, n'amakamera ari mu mawigi yabo, mu makamera ari mu mpuzu zabo zirezire. Ivyo byose rero abashinzwe umutekano mu Burundi bategerezwe kubikorerako, barabe neza ko bitariko birakogwa n'abansi. Hanyuma ikindi nuko bategerezwa gukora uko bashoboye bakugara urubibe rwa Kongo hamwe n'Uburundi, kugira ntihagire ikintu na kimwe citwa ngo n'umugabo ariko yinjira aja muri Kongo yongera agaruka, kubera ko bariko baragerageza kuraba ingene binjiza abasoda babo muri sivile, ko bamaze kubona ko hariho benshi bafashwe muri ya makamyo binjiye bariko baragerageza kuja i Bukavu mugabo bagaca bagwa muri ambiscade. Ubu decision bafashe ko ari yo kubacisha ku mupaka kugira bashobore kwinjira bitwa ko bagiye gutora ababo basigaye i Bukavu, kumbe ahubwo ari abasoda b'u Rwanda na M23 bariko barinjira. Hanyuma umuntu wese aza kubesha ko ariko arahunga afise imatera, ntibagerageze na gatonya kumwemerera, byaba n'ibirengeti babasake, bakore ibishoboka ntibashobore kubemerera. Ikindi rero nuko bategerezwa kuraba ku rubibe rwa Tanzania. Hariho information iriko irasirikira yerekana ko bariko baragerageza kwinjirira ikibungo bagaca mu matashamba ya Tanzania kugira bashobore kwinjirira ku rubibe rw'i Burundi kuri za Busoni, kugira rero bashobore kumanukana za Kirundo na Muyinga kugira bashobore gushika Igitega bitabagoye. Ikindi nuko i Burundi abashinzwe umutekano bategerezwa gukora icyo ari cyo cyose, ntibemere ikintu c'amashengero c'abantu ngo bagiye gusenga, ngo bagiye muri ibintu bijya byo gusenga mu ijoro, canke ngo bagiye kugira amagadaring yo gusenga, kuko barashobora gukoramo akantu ko guturitsa ibisasu, bagaca batangira kuvuga yuko hariho igitero kugira bace bagira panike mu banyagihugu, bashobore kuraba abantu rero bace batangira kwiruka. Muri uko kwiruka niko kuza gutuma abasnipers canke abantu bose bo muri M23 bamaze gushika i Bujumbura bamaze kunanirwa ingene bashobora gutorana mu marokarite iyo bari, baca baronka umwanya wo gutangira kuva habaja hariya. Birasabwe rero ko ata serivisi n'imwe, zaba izo guhamba abantu canke izo kuja mu mashengero bategerezwa kugira, ahubwo n'ububare bwinshi byari ngombwa ko butegerezwa kugara. Hanyuma ikindi bategerezwe gusaka imodoka yose ivuye inyuma y'igihugu iriko irinjira mu gihugu bataravye ubuyitwara. Ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme diplomatique, ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme ya organisation internationale. Kuva winjiye mu gihugu uvuye hanze ntihagire ikintu na kimwe bategerezwa kuyemerera. Abantu bose bitwa ko ari abakenyezi baboneka ko bafise imbanyi, babasake barabe ko ari imbanyi zikwiye bariko bafise, ko ahubwo atari ibintu bindi bambariyeko. Ibindi bariko baragerageza no gukoresha kwinjiza ibintu bakoresheje muri aba bacuruza impuzu. Hari ibihuzu byinshi byatekewe vy'amabaro biriko bishaka kwinjizwa babesha ko ari impuzu, ariko ivyo vyose ni ingene bariko bararaba yuko bashobora kwinjiza ivyo bashoboye. Abashinzwe umutekano basabwe kubaraba amakano yose ari mu kiyaga cya Tanganyika canke mu Coha canke mu Rweru, ntagire ubwato na bumwe buguma hagati mu mazi batazi ico buriko burakora, batabusupervise ngo barabe
ko atangorane z'ivyo buriko burageza kwinjira, bagerageze uko bashoboye byose, baze barabe ikintu k'imodoka iyo ari yo yose ifise zirya modoka usanga z'ibiyo bitabonerana, imodoka iyo ari yo yose yaba iya prive yaba iya guverinema, kuko ubu iyi information imaze gusohoka nuko hariko harakogwa amafeke ama plate number, nimero z'amamodoka ziri feke ariko ziza zerekana ko ari imodoka z'Uburundi canke za Tanzania canke z'amambasade y'ibihugu akundana na Kongo canke akundana n'Uburundi, bigatuma rero bashobora rero gukora ivyo bishakiye, bakazunguruka bagatanga information, hanyuma bakagerageza bakaraba. Ikindi rero bategerezwa gukorerako nibi ibigwanisho vyose Uburundi buheruka kuronka, barabe abasoda baza kubiha canke bariko barabikoresha canke ingene bariko baratransporta babikura mu nkambi canke handi babijana, kuko information yamaze gushika ko hariho abasoda bamwe haba mu gisoda c'Uburundi bashobora gutanga ivyo bigwanisho kugira ntibishobore no gukora canke bakabiha umwansi atakaze n'akamwe bikoze. Barabe neza ivyo bigwanisho, izo nkoho zikomakomeye zigenda ku biduga binini, ni bande babitwara, ni bande babikoresha, karabizigirwa kugira ntibihave bigwa mu maboko y'umwansi ata kintu na kimwe birashobora gukorwa nk'uko vyabaye muri Kongo.